Hello bakunzi wa Mijo Talent TV. Ni Mr. Radio kuri mklo ya Mijo Talent TV. I'm back again. Ndagarutse kandi hamanda kubwira byinshi muri entertainment, hamanda kuzanira story cyangwa se amakuru ariko aravugwa ku byamamare byacu muri +257. Uno musuri bazati ndakuzaniye iki? Ndakuzaniye amakuru ariko aravugwa kwa Nice Sky. Nice Sky ni umwigeme twamenye mu mwuga w'itangazamakuru, ni umwigeme twamenye mu mwuga w'ubukwinira video. Nice Sky ni umwigeme atwika sana, afite udukoryo twishi. Ati no munsi ndagufitiye amakuru avuga gute. Nice Sky ndagusubiza inyuma, ni umwigeme yakoze muri Waka Light TV, yahuye n'ibisanga byinshi aho yakoze akavuga ati sinigeze mpembwa. Bakunzi ba Mijo Talent TV, uno munsi ndakuzaniye story cyangwa se amakuru ariko aravuga kwa Nice Sky. Nice Sky mu misi iheze haramonetse aka video kati ibintu, aka video kavugishije abantu amajambo menshi cyane, n'aka video kabonetse uwo mwigeme ariko arakora bimwe twita nka massage, aho byabonetse ko yari yicaye hejuru ku muhungu ariko aramukorera massage. Benshi baravuze amajambo menshi, amakomanteri araba menshi sana, ati mbega Nice Sky aka video yashatse kwerekana iki muri societe. Harabonetse amakomanteri menshi cyane, bamwe bavuga ati ibi bintu ntivyari bikwiye ku mwigeme nk'uyu tuzi yanditse amateka, abandi ati ibi bintu nivyo harigiye usanga akora massage. Komanteri zabaye nyinshi cyane, mbega nka Mr. Radio cyangwa se nka Mijo Talent TV, ibi bintu wowe kubwawe uvyakira gute? Mbazi ndagusubize inyuma kandi gatoya ndakwibutse yuko Nice Sky ni umwigeme yakomeje kuboneka mu binyamakuru bitandukanye, aho yakoze muri Burundi Iwacu TV, ariko kugera kuri no munsi akaba atakihabarizwa. Ni umwigeme novuga yuko akunze kudafadika mu bintu, ahakoze rimwe kabiri gatatu bica birangira ahavuye. Ndakwibutse kandi gatoya, Nice Sky ni umwigeme yabonetse mu rukundo hamwe n'umuririmbyi azwi ku izina rya Benturo. Umuririmbyi amazi iminsi mu bisanga byinshi, umuririmbyi novuga yuko amazi iminsi atamerewe neza kabisa kubera ibisanga byinshi. Ni umwigeme yakomeje kuboneka avugwa cyane mu rukundo n'uwo musore azwi ku izina rya Benturo, ariko no kubwira yuko urukundo rwabo rutaje kugenda neza. Ndagusubiza inyuma kandi gatoya, Nice Sky na Benturo haramonetse aka video mu misi yahera bari mu cyumba, aho aka video katumye amakomanteri amajambo aba menshi muri entertainment, biciye byongera biragaruka kandi Nice Sky aho hongeye kuboneka akandi ka video novuga yuko kariko karaki ibintu mwino misi. Ndagusubize inyuma kandi gatoya, Nice Sky harigeze kuboneka aka video ariko aragira bimwe bita tilalang ari kumwe n'umusore azwi ku izina rya Captain de la Capitale. Mbega ibi bintu bifise aho bihuriye cyangwa se Nice Sky nibihe bintu ashaka kwerekana muri entertainment ya +257? Bakunzi ba Mijo Talent TV, kubgawe ibi bintu vyari bikwiye kuboneka kuwo mwigeme azi ku izina rya Nice Sky cyangwa se ntivyari bikwiye? Andika muri commentaire utubwira ati mbega ibi bintu by'ukuri byari bikwiye cyangwa se ntivyari bikwiye. Ni Mr. Radio kuri mklo ya Mijo Talent TV, ndakomeza ndakuzanire amakuru ukuva kwa Nice Sky tumenya ati mbega ibi bintu biriko birakogwa kubera iki, ariko arabikora kubera iki. Ndabemereye yuko nzobaronderera umwigeme azi ku izina rya Nice Sky atubwire byinshi tumenye mbega Nice Sky asigaye akora massage bimeze gute. Ni Mr. Radio.